J'ai malade 2 ans. J'ai malade plus de 3 ans de célibataire. Attends, chouchou. Confortable, bien bindi. Plus de 3 ans. Kandi ngo uje tubwira ingene uri mbega mwitanye gute muri Zanzibar. Ngo tu es amoureuse de l'amour, amoureuse de l'amour. Je trouve que moi en fait numva ubuzima bwanje buryoshe ndi seul. You know, tu n'as pas encore vécu le contraire. Ok, d'accord. Mieux seul que mal accompagné. Non, non. Mwabonye turi Belvédère Park turagize iteka ryo kubona l'idée aho yavuye bagira bitubwire rero so ikatwakire no mwita propriétaire karibu cyane ku meza yacu ni gake tugenda hano mu restaurant tukaronka akaryo kwicarana n'abanyene restaurant donc ni iteka kuri twebwe iteka ranje nteye kuza bisa neza muberewe mutwenga nanje ndaryohewe kubona umwaje ugiye kanira nga na hantu heza vraiment haje hageze ku bushuhe buri Bujumbura hanyuma tuyo harakayaga hatesa ariko tuzi Belvédère restaurant hejuru kubera iki hoho brunch mutagize hejuru nka prefer kugira nga hasi okay icyiyumviro nyamukuru mwe mubona brunch mugabo twebwe inyuma y'ico hari ikindi kintu kigamije kuzotangura vuba cane ca boulangerie pâtisserie
park. Okay, aho abantu bazo aho rero urumva uko bimeze twashatse kugira mubanze muvyumvirize mubishime hama munyuma tubishire ku isoko mushobore kubigura mubibona kandi bifise na twarabihonje mwarabihonje kandi bifise n'izina muce mu yego ikuru nuko en fait ya kandi mu misi ya mbere ngira barabibonye hari ama croissant ahubwo ngira kuyatora mu kanya abantu benshi bakunze croissant none ntihazosaba kuri ama mariage ngaha ko twari tuhazi hari ari jardin ma mariage benshi baguma babaza hadi anye bahabona ama mariage cyane ubu yana mariage si ku mugoroba none bazozagira mariage ku murango bazobanza bafungure hanyuma bagire mariage ko biri kose kabira rimwe bakanika urumva ntasi umuntu agira agire mariage ifuko aduhana wakanya tukamukorera ko gatoya Wanda urangira mariage atafungura mariage atafungura ni mardi mercredi mubona abantu bavyitabira iswa abarundi twabaye civilize ku byo turagira ama brunch kuko abarundi abantu mu bisanzwe ni bon mu bisanzwe brunch ni ukuvuga yuko ushobora kuza mu masaha y'imbere ya saa sita cyangwa ukaza saa sita kubera abana bashika saa 9 urumva rero nk'umuntu afite aka break ko ku kazi saa sita ashobora kuza nk'agafungura nadafata iyo mikate amakwasa muri ko muravuga hari ibindi bintu zini fungwa bijanye n'ibya restauration nyene muga bidasa n'ivyo batanga kuri Belvédère yego umuntu akeneye ibyayo bifite ngo croissant canke kure akaduga hejuru ivyo bisanga hariya hejuru nta bihari bagenzi banje nabo bafite utubazo ngene bahasanze unyizeye kube kwa amasujetse mufise muha canke naho mubwira abantu bataraje kugenda. Ok, je nakunze d'abord le concept. Brunch ko sandu mufano wa brunch cyane. Barakunda mu brunch. Bakunda iyo twayisanze arakunda brunch. Tuje muri brunch, tugana bagira brunch dimanche. Et puis ikindi nacho sandu kunda la Belvédère. Cuisine. C'est pas pour la publicité. I mean it. Sandu ndahakunda. Oh yeah, ni le service est parfait. Je peux dire bien nga biraryoshe. Je crois que twaganira n'umuntu. J'aime bien beaucoup Londres. Ok, proposition ngira ya brunch yobara ma mimosa. Ngiye dukeneye. Cyo kintu mimosa. Chai ama verre de vin rosé mousseux. Ama mousseux wewe. Ama sparkling wine yo tugiye kuzotangura vuba cyane. Twari twarindira ikibanziriye. Ibanziriye ishuhe ndabona ko biko biraza. Donc ni mwaza nk'ukundwiza. Ash. So ibintu zoba bihari. Muzoze. Ok. So, ubandanye. Ufite uje uvuga? Ndiona. Kumusaga ni kure. Mbali. Karibu ntacu bukonje. Karibu mu gisagara. Nari nashaya heruka Kenya, nta brunch wagize Kenya. Bonne nuit. Joragi. Bonne nuit. Lara again. Yeah. None murakoze. Reka rero. Nakajambo ngiye twaye akonwa. Biraryoshe. Ikintu cya mbere cyo nashatse nuko ndabura abana ni muci nkuko nabibabwiye mu misi z'abantu baba marivaje baza bashuye klima yacu igihugu cacu ciza kiryoshe twashizemo akantu kugira ngo baze baronka basohokera handi hari asanzwe hari mugabo umuntu arushaha canke ashaka guhindura akaza kuri Belvédère vyase Belvédère akaja Belvédère Park urumva biva ku masaha nko mwijoro azoja hariya hejuru byasuye mbwa park nayo cane cane n'uyo mukate mu misi zatugira tubashire ku masoko ngaho Bujumbura hanyuma tuvuge tubandanya dukora nibi kandi kabazo jari est-ce que abakiriya bashaka twitse ibibazo byinshi ok kiri kibazo mfise ni puisque ari park est-ce que nk'abantu bashaka kugira nk'ama anniversaire kaza bari en groupe bakavuga ati
ushaka kuza mu mwanya wa brunch tugira anniversaire tuzane gato est-ce que ni ibintu biri faisable bashaka kuhagira amaseremoni nk'ayo yego cyane yego hateguye pour servir de la clientèle umva twe twinda kubitaho kubyo mushaka twabibakorera yego hanyuma natwe tukadushimisha quand même. Comment ça va des idées Guiriguet? Le 22 juillet. Ah bon? Quand tu vas aller ça. Ah, quand tu me surprise, tu es bien. Ça ça me surprend. Donc vous êtes regardé, tu vas Amacado surprise si amacado. Azori samedi. Azori samedi. Samedi kandi ngahanye Mais je peux faire ça le 23 dans Solwad. Ici d'accord, je vais samedi d'accord, mais oya ni mu gitondo ni brunch. Subira. Ni mu gitondo. Merci à vous. Quand moment là imuryohe nimipunje ama dessert ibintu byinshi muze kutura. Cengira subire. Subirayo. Okay. Thank you. Abantu basinda barafungura cyane bazira usubire. Ako shawuziyendana Je namubwiye ubeshera vrai. Oya ndanayifise. Nje nzokora miraba. sanga baragize ngo byo kwizirika we bimwe baravuga Ntavyadisha umwana kumutakura ni kuri. Cyo kwizirikura bizi. Nibyo gusa navyaye. Nivya ruguru bige. Nca. kandi yifise deja uriko mubaza kandi yifise Ahubwo nye. Ndavuze ngo sinzi kuzagenza mu byaha. nawe urataka arayifise deja Abana barabazodandaza mwana wa gatatu munyene. Nibiki wewe nubarenze. Wa muri France re. Nabazodandaza wa gatatu munyene rindira uryo banza. Nasigaje umwe wa reserve ariko president avuze. Rindira uryo afyine. Yavuze ko ari babiri. Umwe nguriya muntu hanakuri. Imbwa banza afyine bebe wa. Mara 2 ans. j'ai maté plus de 3 ans de célibataire Attends chouchou. confortable bya bindi Kandi ngo bije tubwira ingene uri mbebwa nitanye gute muri Zanzibar. Amour ngo tu es amoureuse de l'amour, amoureuse de l'amour. jewe no une lesbienne Yes. Jeff kibazo. Ibi ni sasa twati bize telefone. Uvuze ko maze 3 ans uri célibat ni kuvuga relation sérieuse, right? Ngaho urafite Bene niyo vuga ko ari wenyine. Parce que ikima twishyuye kuri 3 ans. Umva nico gituma. Ari abantu bakunda kuba single kugira ntibaje mu relation sérieuse bagume bigira to date. ah nivyo Aragira dates of course. ndaja ma date genre umuntu kugira ngo ndampe chance mugabo ntibipasa donc voilà Oya jereka ndabasigura. Urabishaka mbwa? Urabishaka mbwa? Reka ndabasigura franchement kimwe. plus j'y pense nibaza ko Reka ndabikubwira ko naje hari ibinshikira mugabo reka twigirishe ngo anyway. sûr Oya je nakunda urukundo. Mona we yatwe kwava muri bimwe aja mu bindi. Nta n'umusegonda mara. Kugira ikintu ngene kimameze. Amoureuse de Ça veut dire l'amour. que en fait abari single hanyuma akagerageza guha amachance abantu bakaja muri date. Mugabo si wa muntu pour le strict minimum atabonye vya bindi byose bimeze uko ashaka. Urafite Bibandanya. kaye unota bimwe ngo bya sur 10. Rero muri iyo myaka 3 arashaka kuba ariko aragirondeza mugabo agaca avuga ati 3 ans tararonka gashe. mugabo ngatwebwe Qualité de dukunda soirée urukundo ariya ama red flags menshi twikawusha tukikawusha kubera dushaka gukundana. mais ce qui se passe avec moi nuko ubu en fait je tolère plus ama bêtises y'abantu donc moins red flag yonyene ya mbere Urindire perfect man gashe. non si kuvuga ngo mais je trouve que moi en fait numva ubuzima bwanje buryoshe ndi seul you know kuko deke nuko nashaka kumushigikira. Wazi gituma buryoshe ni kubera tu n'as pas encore vécu le contraire. ok Te d'accord sens seul mieux que mal accompagné. No, reka ndagusigurire. No. Kim. Ico ntabemerera nuko. Bashaka kumvisha yuko kuba single harimo loneliness nyinshi Yeah, cyane. voilà. Elle est pas malheureuse. Yeah. Je me dis que Kim yaramaze kwetablisa une zone de confort, voilà. Irimo amahoro, irimo umunezero ku buryo avuga ati Voilà. umuntu azoyinjiramo ategeza ko abimerita. Genda gutwara cyane. Voilà. Je pense pas qu'elles se sont seules. Jengene batambariye bonjour mu gatondo nocanirwa jewe iyo Amoureuse de l'amour, yo mako glace onanje. Kim se sent amoureuse jusqu'à nouvel ordre. voilà moi je suis exactement amoureuse de l'amour. jewe izo bonjour zo mu gatondo je m'en fiche
mba nkene kubyuka mu gatondo nirigwe nje mu mafere y'iwanje ata n'umwe ndi jewe nomara meme isomene mu nzu atari nk'uko turavugana mu mutima ntabwo ibyandi bishobora kamera amapengo tuvuga oya cyane gose ndivandondera umbeje cyane gose kandi amakomplima araryoshe unakora no musuraberewe musaneza ntabwo binwaye jewe ukarariyumvira uri anxious umuntu abasha kubaza how was your night ugacuvuga ati je kuri narayina bashamwe mu vyibyo nabiye bazira bize no kugwimana baswirigura rota nabi nta kibazo na kimwe aho we cyane nta kibazo yahuye naco dernier amour yawe yari yajyaye relation yawe 2020 yaheze gute yaheze gute ko umenye urafite igikomere non mais j'ai rompu kandi nabivuyemo franchement ndi ready yaheze gute oya yo ni vie personnelle manyina oya en général atubwira ingene ababaye gukujaniranye je nabivuyemo nakibaye déjà pour commencer c'était une relation toxique mais ndayihaye umwanya wo kubivamwo bien ndabivuyemo ndi ready kubivamwo nyene ntabwo yitwa iyi vlog muzoyite ati la vie amoureuse de Kiminala kwera ari wakoreye interview urukundo Coucou la famille, bienvenue encore kuri YouTube channel ya Siren Vibes ahangeze kuri nosiature je ko yanje mva muri Nord sinkata nkugiye muri ville bandanya gutya yes ngena nkugiye kuri college voilà abantu benshi bazi college reka ngerageze kuzinga ibiyo kuduza ibiyo kugira ngo nyumve aha ni uduga nkugiye kuri college voilà naho ba uje uva muri sud le 28 novembre voilà uje uva muri sud naho ne voilà ça c'est Belvédère chanduga tuva muri sud ninga tukata naho ncuduka tumadura n'abantu bavuye muri sport yes baravuye kuri college njya baragenda kuri college Au lieu de continuer, on vient au collège, tu veux descendre ici.